Delphine aje kukumanje kwa Delphine ngo mwoze ukuvuga Grace ntaza ushimye umukobwa uramugura muravugana hama mugaca mugenda ishambure kabari ku buntu cyangwa se mukaza umwivaniye hanze shambure mukayiriha n'ubukoresheje abazo jubunde yarakoreshejwe n'ubundi hari n'undi kana yamukoresheje kuko we suba wizaniye Munkundire ndabaramutse bakunzi ba Black TV nizeye neza ko meze neza nanje meze neza ariko imbere yo kugubandanya kino kiganiro kanda s'abonner upartage kandi wongere ufyonde kajya gakengeri kari musi cyane mwamaze yo kunyumva mwijwi ni bebe Bernice behind ya camera imbere yanyu nawo murabizi ni wa musore wundi aragarutse kugira ngo dushobore kuganira ibigiye bitandukanye ariko reka mu nkundi ngenda mubwiye ati umeze neza meze neza navuze gute meze neza cyane ndagamvuga ati ngo musore umeze neza meze neza mu nisha musore meze neza nanje mwigeme musore biba vyakomeye cyane nuko nyene ariko nizere ko bamaze kubibona ko umeze neza je ndigado kabisa meze bon ni trésor mingo as you know ni kwa kunyene hahandi usanga ibintu bitaba vyoroshe kandi zakuno musi kabisa twiza kugumana kugira ngo ibintu byose bigenda bien sana. Yes, ni muri bwa bumwe rero nkuko abakurikirana Black TV basanzwe babimenyera tugaruka kugira ngo dushobore kuganira ibigiye bitandukanye. Ariko rero no musi rero novuga ni tuzogaruka ku bintu byinshi bibera nga mu gisagara. Ndavuga mu gisagara iwacu ni gisagara giteye imbere novuga ni uyu munsi gisagara cyacu ko kigenda kija imbere kigatera imbere mu buryo budasanzwe novuga ni turi ku muvuduko urengeje cyane mu iterambere rero nkaca mvuga ibisata byose biratera imbere kandi hirya no hino haba mu ma restaurant mu ma bar mu ma hotel usanga ibintu bigenda biragera ku rwego go hejuru ariko rero turagaruka tukibaza mbega uyu munsi ko ububare buboneka yuko butakiriho ahubwo hariko haraboneka iminyuro mbega bitegwa niki biko biva kuki aho tuko turabona muri bar za snack bar nizikiboneka cyane cyawe zigaragare ariko ukazibona hariho ubunyuro hari ukuntu binyavya ugasanga wagezeyo ofete sinzi ko ukuntu ndiko navyumva ariko yashaze kubimbaza kandi urananteye ubwombajije ikintu nta nizikari cyo tugira tuvuge ko mugabo ikintu novuga nuko abantu benshi ubu bubaka ububare cyangwa bariko barakritinga ububare hari akantu bamaze imisi bagira ufite ntago bubaka ububare bubaka inzu ziri simple izo nzu ziri simple ku mbuga nk'uku imbere hari ukuntu baca bahagira ufite ugasanga bashatse kugira nk'akabare mugo waza kunywera kwako kabare bakakubwira ati burya ukase nk'uko hariho umunyuro ahantu ushobora uborewe ushobora kuryama niko bakunda kubivuga mwino misi biratangaje kubera yuko usanga nukuri ububare bwinshi babufise amahoteli ibaze akabari hoteli kandi ubwo ayo mahoteli abantu barayajamwo kandi barayariha ejo ndi ho naramaramaye harakabaye karaho narindimwo ni ngahanya muri zone iraho iyo ngaha muri Nord mu Kamenge ako kabare ntuvuga yuko ugiye kuhanwera ugashima umukobwa hakora hoteli ntuyiriha afite kakanyuro kawe ni bonus gusa uwo washimye muravugana muvuganye mugahuza munaingia ariko icumba ntimukiriha ofite ni bonus ni promotion kucyoro kanje nibaza rero ibintu bibera mu bubare sinzi
mu minyuro ahubwo uriko uravuga mu minyuro muri iyo minyuro novuga nti iyi minyuro nyene two turavuga kenshi na kenshi ntunamenya yuko nutwo duhoteri duhari ntavyo umenya ahubwo kuko uza kubimenya novuga nti ugiye kubaza kuri ubajije nka mu serveur cyangwa ukabaza nko kuri novuga ni kuri comptoir kabaze bakakubwira vyinshi bihari ko ufite ikintu ubwira abantu bariko barakurikirana kino kiganiro tutaranabigeramwo kure ngo tugere muri bino bintu je numva no musifise esprit zo kuza kuvuga mugiye mu bubare akariko kose nakabari kose uzokengera kandi ubwisi bakunda kuba buri mu makaritier hariya ku mazero kuri kangahe ku zero ya kangahe sivyo muzoze murabaza ati none hano hari service zihe uzoca ubaza wumve kuko reka nakwega ikintu Bernice utazi ubu bubare bashiramwo abana b'abakobwa hari abana b'abakobwa usanga bashira mu bubare bakabambika ukuntu gukwega abagabo nabo bakagenda mu bubare bamutuma primus ya 5 akabwirana 5 wamuha 6000 ko yakatagihumbi wari ufise za 2 wakuzana ico gihumbi ngo no nkiyo nitivu ngo yagumane aba bakobwa rero kintu mutari muzi que je découvre nuko barabahana ofete baraduhana hana yes ahubwo yiri ukiri ngaho nyene burya kubisa bashaka kurira turifuza kumenya mbega uyu munsi ko tubona nubwo mu bubare bwiye butandukanye ngaha mu gisagara cyane bwo mu masite wanashima no muri centre ville usanga abakobwa aribo babukoramo cyane gusumba abahungu hama rero iyo bishitse abo nabo bakobwa bakaba banakurayo ukaca usanga iyo haje umugabo nyine kuhanwera umuhungu ntaja kumwakira ahubwo barungikayo umukobwa akaba ari waje kubakira kubera iki babigenza uko ofete ikintu Bernice maze kubona ofete kubera ko tugenda turatera imbere kana bivuge guca mu buryo bumwe canke ubundi abagabo turakunda gufatirwa mu caha ca cheat cyo gucitinga abadamu bacu rero impamvu niyumvira yuko bafashe ubu bunyuro za snake bar ntibazishire ntibakivyandika ko nta n'icapa bagishirako ubona ari inzu umenga n'inzu y'umuntu kacubona abantu barasohotseyo bandi barinjiye barasohotse bandi barinjiye kumbe bavuye muri hoteli usanga rero ako kabare impamvu haza gusereva uwo mukobwa no kugira ngo kuko urumva ko baba bamaze gukurana gudekuvura n'amastrategie yuko ushimye umukobwa uramugura muravugana hama mugaca mugenda ishambure kabari ku buntu canke se mukaza umwivaniye hanze shambure mukayiriha so haje avuga ati rero impamvu abigira nuko abago bazi ko turoroshe cyane gukwegesha umubiri w'abakobwa ndabivuga uko turoroshe kudukwegesha umubiri w'abakobwa umukobwa niyaza rimwe akakwakira ukamusigira iyo tip kabi kuko ni umusigira utamukunze tuvugana utamukunze ni uyimusigira so kavuga ati rero wayimusigiye ejo uramusigiye again bisa bace baguhanahana baca bavuga ati je kana kanije niji namuserera nzora ndamwakira ni imodoka igishika hajya canke nawe ugishika n'ubutabazi waje ni imodoka ugishika bajya abakobwa bakora hajya cyangwa ati Kelsi ati ntuzenya obe arashitse uca witeguye uzi ko obe aruza kuja kumwakira umusereve asuri ndagicishemwo bisa nk'abagabo twimosha abagabo twimosha hari akantu je maze kubona kandi karakunda gufata pe karafata mu masaro dukwafire no yozamwe abakobwa hariho umukobwa atakogeje n'umuntu yari karakumubwira ati umviriza yaranje ku buryo bw'uko umurondera ari baza kunyoza ari ukuntu bahejeje kukumwa acihamagara wamwereka kugira ngo ashobore kuza izina aho hazare Delphine bahejeje kukumanja kwa Delphine ngo mwoze ukuvuga ko Grace ntaza Grace nabizi yuko wewe waje newe uza kuza kumwoza ufite ako yo saro nayo rero wewe niwazogaruka kuzura yimoshamo
akaberekana kakoza bivanye nuko ntazi ibintu vyakururanye kuri wewe nawe uzokamuza kwimosha ngaho hantu so mba numva umenga rero ibunya ibintu vyamaze kuba sinzi ibintu vyadufashe kuri abantu ndavuga ni urumva yuko ibintu bigenda bihinduka cyane cyane nje mbona yuko sinovuga ko arakarenganyo canke iki ariko biragaragara neza yuko uyu munsi biri ku muvuduko uri hejuru kubera ko reka ndabwira nimba koko ubu bubare butagira izina bushobora kuba bufise n'ama loge ndana atazwi hama ikindi naco ukaca usanga abakorayo baritanga batiziganya bega ntubona yuko biriko biragenda vyafekta aba bagabo bajayo bikafekta ndetse no mu rugo muri rusange kuko sinibaze yuko umugabo azojayo rimwe hama anyugwe hama yibuke imuhira cyangwa yibuke iyataha Bernice sinzi ko noza gucira urubanza abagabo bonyene sizi inyuma abagore karavuga mabuno buryo hari dafise umugenzi wanje n'umukwafere yahora akora ngaha mu Bwiza yahora akora ngaha mu Bwiza yari afise umumama yakunda gusuka bafite akanamutunganya niwe yamukora mu mutwe muri rusange uwo muhungu aca yimukira bo ufite birashika agazi ngaho karahera acaja mu Gasekebuye aronka yakandi kazi wa mumama aramukontakta amaze kumukontakta aramubaza ati uri hehe ati aho onya mu Bwiza narahavuye atubunya ndi mu Gasekebuye okay kuri wewe uwo mumama vyari bikenewe ko yocija mu Gasekebuye canke yocagira nticaja kwikoresha handi mu ntara amasaro menshi ngaha mu Bwiza yaciye abwira umuhungu turazi ikintu gihari fata taxi uze ngaha mu Bwiza muhira uze unsuke canke uzunsukurure umpindurire igisuko ibaze so aba bagabo rero baja muri buno bubare butagira izina gusa buba busanzwe buzwi n'ababujamwo kuko burazwi pe burafisa n'abakiriya cyo nzi cyo barafisa abakiriya uko ari gugenda ugasanga babwira shambure yuzuye nako n'amashambure yakwiye harangaye prix de 15 zuzuye abantu bariyo nese ntibasanzwe bahazi ntibajaye kandi haje abahungu gusa bariyo n'abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo babandi so uyu mugore rero abwira uyu muhungu uti uraza muhira kunsuka umuhungu akica umugore akicara hasi kuri kumukeka umuhungu akicara ku ntebe umugore w'umuntu kamushira mu maguri wawe ukamutomanga mutwe ngo urikura musukurura umugira bijya bintu byose byinyegeje nyuma yo kumusuka uno muhungu n'umuhungu akomeye so avec na look umwereka kuko ntabwo uhamagara umuntu mvani mu Gaseke uyu munzane gusuke mu Bwiza utamukunze atakindi kintu wiyumvirako cyangwa umwiyumvirako so rero kwa kwafitega kwintuzenya kugo rugo kubamwe izo nduru zose ntabwo tuvuga ngo nibajye bagabo bagiye mu bare bakabona bajya abakobwa bambaye ijipo ngufi no nabantu bagore baza babigira nkuko birakunda ahubwo ikintu je ndiko ndabona nuko ubu bubare butagira amazina buri mu makaritsiye mu mazeho baja no kubuta ahantu bakubaka nizi bari inzu zisanzwe wepfa kubagusa kubaza umuntu ngaho hafi utinga nta hantu hameze neza atekanye atuje kuganirira n'umuntu baca babimenya aca kureka so numva menga rero ubu bubare numva je ntangorane yabwo uri kuvuga ko atangorane ngo ni kwera umusore cyangwa nawe waragiyeyo cyangwa nawe waragiyeyo uravuga uti jewe ibintu bisanzwe mu natacho byica kuko ni ibintu bisanzwe reka ndabwire ni ibintu bisanzwe ko naho uvuga ati jewe ndanwitabi nyene ndavyemanga ni ibintu bisanzwe urazi asavuga ko erega iterume nziza iterume ivugitse yo kuwo muntu yo baja muri ubwubare ari umuntu ashurashura tubivugisha uko urashurashura exactement ofite umbwira iti nawe vyemange ko uba waragiye urabona ko koresha igyo niko ndavuga nawe vyemange ko woba oya sinjeje ndabivuze n'umutima wawe bikubwiye jira kunda kuja mu bare ndazi ko ubwo bunyuro kandi uragendana nabo abajayo ubwo bubare basohoka utababona none babona kandi bamwe baba ari n'abagenzi bawe bajayo yeah so
ntabwo novuga ko bahora abagenzi banje baja muri ivyo mugasanga basohoka ndababona kandi ubare kuko ubare bwose ubare bwose buhari ubu nta kabari kaba katafise lodge tuvyumvikana aho soherereye nawe kura turaba akabare lodge izo abo baja muri ako kabare rero harabaja muri zya lodge canke ntibanajeyo kuko no kugenda ugasanga wagiye kunywa ngaho birangiye nabi uranyoye uraborewe ukeneye aho kuruhukira kamere yes muko muravyumva rero urumva yuko igisagara kigenda kigatera imbere gushika naho ububare buhinduka iminyuro ku buryo bahamenywa n'abahazi ndetse ugasanga ndani hariho naho bifashisha ndavuga ku amashambre ku buryo bashobora kuyaronka vyoroshe ariko rero ndibaza mbega kubera iki n'ubunya muri ubwo bubare kenshi cyane cyane kajya kabari bavuze ngo hariho ngo naho bashobora kuba bonus yuhakora ugasanga muragiye mbega nta bwoba umuntu ashobora kugira kuko novuga ni nahantu ubwa mbere cyo hinyegeje icya kabiri nahantu novuga nti ntibizwi neza ibikorerwayo ubwo abajayo ntabwo babishobora kubatera ko bashobora guhura n'izindi mbogamizi ndavuga ati izindi ngaruka so ingaruka ntizobora kwa kujya muntu ubukoresheje abazo jubundi yarakoreshejwe n'ubundi hari n'undi kana yamukoresheje yego kuko we suba wizaniye bamusanze ngaho so ingaruka ziriho kuko je ndivuga yuko Bernice ngira mvuge kino kintu kandi imbere ya kamera mugo ntimuze kubitahura ukundi kuntu je ntashatse kubivuga ngo sidabishigikiye ubusambanyi sidabushigikiye pe mugabo abo bantu bagenda gusambanira muri zo lodge sivyo bagenda gushurashura nkuko tukatubivuge nkuko sivyo bagenda kubikora nuvuga yuko uparuvenye kugera kuri urwo rwego Bernice ko kusanga umuntu ngaho zikariko kazakora ukamutora ukamujana ukabimukoresha sinzi ko we no gushira muri uyu mugwi w'abana abantu meje kuvuga bashurashura weho uri n'ikindi kintu uburinda n'uburinda gusa abatanikigwanisha na kimwe bufise so hakavuga ati rero abantu nabo bagenda mu ayo lodge wamuvanye hari hanze bakundira gukoresha abantu bajira gukoresha n'imvugo yo kwemporta warose wowe importa ukamwimporta ukamujanayo numvumenga sero nuko amasengero ari menshi atamuntu numwe atazi ko ivyo bintu ari bibi wewe bikaba vyakunaniye gukurikiza bijya bintu batubwiye ukurikiza ivyo OMS ivuga bikunaniye kwihangana koresha agakingirizo ubukingirizo ni bwishi pe ku masantere do sante gena muhitora ubukingirizo cyangwa se muje mu mafarumasi mwirinde basizo ngwara niba vyakunaniye pe ndabizi ko amaroji ni menshi ubu ni menshi pe warashima novuga nti iki kintu iyo umuntu amaze gushikayo wanashima burya biba bigoye kuko aza gufatwa n'ibintu byinshi atashobora kuryoherwa agashobora guherayo rero uvuga ni iki kintu kuri kubabikura cyangwa kubasanzwe bavuga ati tuzobikora tuzobijayo je novuga ni ikintu ciza koko kugendera ahantu hazwi ni sawa kuja mu ahantu hazwi hari umutekano ko je sinibaza yuko hajya ahantu haba hari umutekano kurashobora kuhibwira gute ntaho uzi kuntu ushaka kukimbwira so barashobora no kugusahura oya ba ugiye muri lodge nabana beza ofete oya muri lodge ntibiba sindi kunavugira abantu bafise amalodge sivyo sindi kunavugira abantu bafise amalodge ubizi gute bo kanombe oya muri lodge ntibiba pe oya dusigure igituma batiba wewe wabimenye gute ko batiba nzi ko kuko yaba biba baba tumaze kumva abantu bidoga ngaho kuba bavuga ati banagiye muri lodge baranyeba wewe woba wagiye gute kumenya ko boba bidoga utagiyeyo nuko nakubwiye yuko ubu bari ayo malodge menshi ubwo bare bw'iki bufisa malodge turabusohokeramo n'abantu bose tukagira iki so barumva umenga rero ntibiba ahubwo ikintu ubwira abantu nuko aba bashiki bacu n'aba bene wacu boze muraraba eske mugenda gute mu bigenza kuko ikintu cyo nababwiye ko sindabishigikiye mungo kubera yuko aba bantu nabo nyene bariko baradandaza
kandi wanashaka sinoja kujaje ngo loji ntiwoyugurura muri quartier abatwara quartier batabizi muguru yuko twona twara utunyuro tutavuga twatunyuro ego two n'utunyuro nyene gutwo tunyuro turinjiza amafaranga kuko ujya muntu ndavuze yuko ntiwoyuguruza uwo muri ntuze yataye uwo muntu atwara ngaho na ufite nawe sina nyumba 10 atabizi mugo ikintu cy'amuga cyo nuko vraiment byase ko ukurikiza ivyo mu Imana rivuga kurikiza basi vyo OMS yo yisaba wirinde wikingire iyo mbanyi itifujwe wikingire izo ngwara zose wirinde kandi wumve yuko nicari icaho bawakoze ayumva ngo mwumvise mingi ivyo babwiye rimwe na rimwe ngo rakubikirayo ubundi mwanya ngo akagaruka ngo mwango garuka ari muzima ariko uradukurikirana nizereza ko muko mugenda mwumva yuko byukuri amaroja arahari ariko urumva yuko byananiranye mingo yatwemeje yuko ko oya jese nabimeje yuko watwemeje nyene ko atakibazo kibayo nta kibazo ariko rero ntibakwiba ariko kandi ukagenda ntuze ukaramuka wayo wa muntu ashima uwo ngaha akora ukabona arakwemereye nuko nabandi bose yamabemera ufite niko bimeze acu ugenda ubura umushurashuzi wa mbere kandi namwebwe mubijanirayo nyataje uko arinze upavena kumujana byakunaniye kwihangana ntabwo muhira mwabipanze muragenda ariko kandi wiyumve yuko ivyo bintu mugiye gukora basi mukurikiza ivyo OMS ivuga niba mutatinya Imana. Yes, mwamaze yo kuvyumva nizeye neza ko mwaryohewe n'ikiganiro rero siga commentaire ngaho hepfo kugira ngo ushobore gusangiza nawe témoignage yiwawe ushobora kuba waruzi amaroja agiye atandukanye mbega iwanyu havugwa maki turabaho mbega ntangaruka mbi zishikira abantu uruva yuko biba bikomeye cyane reka rero ngenda bwa ni mwakoze cyane ishimirana Mingo. Nanjye ndagushimiye cyane bebe Bernice n'abazora kino kiganiro mwese mugakora partage ndabakunda cyane hasta la vista.